magenekerezo ya 2022 na 2023 ndamukiza mwaka wa 2024 mu ntara ya Ngozi komine Mumba ku musozi Buye umugambwe CNDD-FDD waratunganije inama ya komite nkuru y'umugambwe ku civugo bagumya banga twubake umushinge w'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 guteye imbere mu 2060 duhereye ku guteza imbere ubuzima bw'abene gihugu. Iyo nama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD iri mu rukurikirane rw'amateka y'umugambwe ibaye inyuma yaheruka ku magenekerezo ya 2026 na 2027 imyandagaro umwaka wa 2021 ahanyene Ingozi. Ni inama iyo nama ikaba yuguruwe n'ingisabisho ururimbo ruhayagiza igihugu cacu Burundi n'ururimbo ruhayagiza umugambwe wacu CNDD-FDD. Imbere y'inama nyezina nyenite kumyamabanga nyakubahwa umunyamabanga ntunganya bisata jejwe intwara na politike yabanje kwibutsa ingene inama nk'itunganywa n'abayitumiwemwo acaraheza aributsa ingingo nyamukuru ngenderwa ko yisuza amategeko ntunganya mugambwe na ntunganya bikorwa. Iyo nama rero ikaba yitabwe n'abagumyabanga 183 kubagumyabanga 186 bari bitezwe. No kuvuga yitabwe ku bice 98 n'ibice bikeya birengako kwijana birenga kure ibisabwa n'amategeko kugira ngo inama ya komite nkuru y'umugambwe isase. Mijambo giwe gikaze yenite kumnyamanga mukuru umugambwe CNDD-FDD yabanje kuremesha abene gihugu baherutse gushikirwa n'ivyago bivuye kuhindagurika ry'ibihe yongera arakengurukirana leta y'u Burundi kuvyo yakoze kugira ngo ibabe hafi. Yaciye amenyesha ko komite nkuru yakoranye kugira ngo ibandanye ikivi abumyabanga bayishinze asaba mbere yuko inama yoba ishure kaminuza yo kunonosora n'imbona kazoza no kwigira hamwe icumbwa umyabanga wese hamagariwe gukora. Yahamagariye abumyabanga guhinduka mu vyumviro n'ingene bakora ibintu hamwe no kubaha no kubahiriza indongozi. Yamenyesheje kandi ko akaryo keza ko kwirimbura no kukunta abagumyabanga bashize mu ngiro imigambi bemerera abene gihugu babizeye bakabatora mu mwaka wa 2020 narijya bakoranye hasigaye igihe gitoya mu mwaka umwe ngo habeho ku rwego amatora y'abashinga amateka abakenguza amateka n'amanama ya komine mu mwaka wa 2025. Mijambo ryo kugurura icesi iyo nama nyine icubahira umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye yabanje gufata akaryo ko guhoza imiryango yabuze yashikiwe n'ivyo byago byavuye kwindaguruka ry'ibihe yongera arahumuriza abarundi ko ibi byago byaduhaye icigwa maze tugasubira kwiga ingene twohangana n'ihindagurika ry'ibihe. Yagiriye ko atanga n'izindi mpanuro ku ndongozi zari ngaho abanje kwibutsa ingene umugambwe CNDD-FDD wavutse. Yaciye amiriza indongozi zaraho kubera akarorero abo barongoye mu gutwara neza no gutsimbataza ubutungane no guharanira ukuri. Yagize ati intwari ikenye igacinyiza abarushwa ni nk'imvura isegenya ituma habura injya. Nyine icobahira umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye yabandanije amenyesha ko ikoraniro ribaye ku mwaka ugira kane umugambwe CNDD-FDD umaze utowe mu matora mu 2020. Ni n'umwaka rero wo kwitegura amatora mu 2025 akaba ari n'akaryo ko gusuzuma ko umugambwe CNDD-FDD washize mu ngiro ivyo wari wiyemeje ushimikiye ku bintu bibiri ari byo shingiro y'imigambi yose wari washize imbere. Ivyo navyo akaba ari uko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose ukaronka amafaranga. Mu gihe haheruka gushirwaho igitabo c'imbona kazoza cemeranijwe ko n'abarundi nyine icubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inkuru y'inararibonye yamenyesheje ko imbona kazoza ari nk'urupapuro rw'inzira rigana gushira mu ngiro imigambi mugambwe CNDD-FDD wihaye. Ihangiro no gushikana abarundi ku kwishira no kwizana bagatunganirwa mu vyabo no mu babo. Iyo mbona kazoza ihagaze ku nkingi zibiri arizo ishaka ryo gukoresha inzego z'igihugu uko bikwiye hamwe no kwitunganiriza imigambi iterambere kugira ngo dushike ku buzima bwiza. Kugira ngo ije mu ngiro bisaba ko indongozi zihinduka zikambarira urugamba ruganika ku iterambere zikayigira iyazo maze zikayigisha n'abene gihugu. Yasabye abagumyabanga bari ngaho kugenda biyemeje guhinduka. Mu bikorwa nyezina umunyamabanga mukuru yarashikirije mu ncamake abitavye inama ya komite nkuru y'umugambwe bikuru mu byaranguwe n'ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'ivyaranguwe mu nyamabanga ntunganya busata bwose butandukanye mwishurwa mu ngiro y'imigambi
ry'imigabo n'imigambi umugambwe CNDD-FDD washize imbere mu kiringo c'imyaka 4 mu ntumbero yatanzwe nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaribukije abitavye nama ingingo shingiro ry'akarangamutima umugambwe CNDD-FDD ugenderako abamenyesha ko ubudiciye ku ruhande aba ahemukiye abagumyabanga bose. Inyuma y'iryo jambo ryanye n'ishobora umukuru w'igihugu ibikorwa byandanirije mu kurabira hamwe aho tugeje gushira mu ngiro imigambi mikuru twemereye abanyagihugu mu matora ya 2020 bikaba byashikirijwe n'umunyamabanga ntwanyamisata ajejwe iterambere. Hakurikiye kurabira hamwe ishigwa mu ngiro y'ingingo zafunditswe n'inama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yabaye ku magenekerezo ya 2026 na 2027 imyandagaro umwaka wa 2021 bikaba byashikirijwe n'umunyamabanga ntwanyamisata ajejwe intwaro na politiki. Ukwirimbura kwaciye gukurikirwa n'inyigisho kumona kazoza Uburundi igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2026 byashikirijwe n'umuhinga ari mu mugwi wo kwigira hamwe itunganywa ry'imigambi sanzwe twarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Abagumyabanga bagize komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD bari mu nama ya komite nkuru y'umugambwe bari bakoraniye mu ntara ya Ngozi ku magenekerezo ya 2022 na 2023 kwezi kwandamukiza mwaka wa 2024 bashitse rero ku ngingo zikurikira. Ingingo zafunditswe n'inama ya komite nkuru y'umugambwe twisunze ko umugambwe CNDD-FDD ari inama y'abanyagihugu baharanira demokrasi nyakuri mu gihugu kigengwa n'amategeko. Abarundi bose bakubahirizwa bakishira bakizana kandi bagatunganirwa mu byano mu babo. Turavye iyo Burundi bwavuye turashima intambwe intwari ibereye na demokrasi bigeze ko na cane mu mwidegemvyo w'abenegihugu mu guhabwa ijambo no kudoma ku rutoki kubitagenda neza. Turemeza ko imigambo myinshi ari ikimenyetso ca demokrasi mu bijanye n'umwidegemvyo w'abenegihugu mu gushira ivyumviro hamwe kuko ni navyo nkingi ya demokrasi. Demokrasi rero akaba ari intwaro yishingirwa n'abenegihugu bakaba ari bo bitoramwe indongozi zibarongora ku neza yabo. Naho twateye intambwe muri demokrasi turanegura abantu canke imigwi y'abantu binyegeza mu gitutu ca demokrasi kugira ngo bahagarike imitima bene gihugu bongere babateranye n'inzego bitoreye. Twiyemeje nk'abagumyabanga gushira ingufu mu kubakira ku karangamutima k'umugambwe CNDD-FDD n'ivyumviro vyamye iburanga. Muri iyo ntumbero nyene dusubiye kwiyemeza kwigisha kwandika neza no kubakira kwiragi ry'imboneza yacu Petero Nkurunziza we yatubereye akarorero mu kwishisha bugufi no mu kubaka igihugu c'ijunja n'iteka mu komeza ubumwe amahoro n'umutekano. Abagumyabanga bose atarumwe avuyemwo basabwe kumvira no kumva impanuro bahabwa n'indongozi mu ntumbero yo guhindura igihugu cacu. Guhera ubu hafashwe ingingo ko umugumyabanga azogambararira n'icoero umukuru w'igihugu amutumye mu butumwa butandukanye azohagarikwa mu kiringo runaka mu mugambwe yongere kuronswa amabanga ari uko byagaragaye ko yihanuye. Mu gihe haheruka gutunganywa gushasha intara zigize igihugu c'u Burundi umugambi wo kwegereza ubutegetsi bw'igihugu ugiye gushigwa mu ngiro ku murindi mushasha. Hafashwe ingingo yo kugarukana indero n'urukundo mu bagumyabanga hisunzwe rero ibyagiye birashikirizwa n'abagumyabanga bagize komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD hisunzwe kandi ko umugambwe CNDD-FDD wizewe n'abarundi ngo ubarongore kandi ari wo soko y'imigabo n'imigambi iyoboye igihugu. Harafunditswe ingingo zikurikira mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Ingingo zega umugambwe ya mbere haratangujwe isekeza ryo gusigurira abagumyabanga imbona kazoza y'u Burundi n'abarundi. Harashizweho ivyofatigako agatabo kerekana urugo gwifashe kandi ruteye imbere kandi hagiye gutanguzwa isekeza ryo kubisigurira abagumyabanga bose. Haratangujwe isekeza ry'inyigisho ku biswi vy'inkona guhera ku myaka 9 gushika ku myaka 17. Hashinzwe ko indongozi zose zishinzwe amabanga atandukanye zizokwama zironswa inyigisho imbere yuko zija mu mabanga bwite. Hashizweho abahetsi ku ntara ikomine na zone bazohora bashikana ubutumwa butandukanye ku bagumyabanga bongere kandi basuzume ko imigambi itandukanye y'umugambwe n'igihugu iri kiraja mu ngiro. Hashinzwe ko haba inyigisho zishingiye kwirondoka rijanye n'amagara meza ku bagumyabanga no ku barundi bose. Hafashwe ingingo yo gushiraho umugigwa wo kurimbura no gusuzuma ibiba vyemewe kurangurwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Haremejwe ko habaho intumwa mu iterambere
muri buri zone komine n'intara kugira ziba akarorero n'ikiraro byo kwinjiza mu kibano ivyumviro biganisha mu iterambere no kongereza ubutunzi. Hafashwe ingingo kandi ko ku mutumba wose ugira ico wiyemeje kurangura biciye mu nama ya bose bakongera bagasuzuma ko vyaranguwe inyuma y'ikiringo c'umwaka. Haremejwe gukurikiranira hafi gusumba uko vyahora ubuzima bw'abarwanye n'ababakomokako. Hemejwe gutunganya neza ubutunzi bw'umugambwe mu ntumbero yo kuronka uburyo bukwiye. Hafashwe ingingo ko guhera ubu buserukizi bw'umugambwe mu ntara bugiye gushigikirwa mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi n'igihugu aho bwerekana ibiteganijwe kurangurwa mu kiringo c'ukwezi n'ivyitezwe gushikako. Ubuserukizi bukuru bugakurikiranira ku munsi inama y'inararibonye nayo ikarimbura ko vyaranguwe nk'uko vyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ingingo rusangi zega inzego za leta. Igisata ca mbere uburimyi n'ubworozi n'uburovyi. Mu ntumbero yuko umunwa wose uronka icurya n'umufuko wose ukaronka amafaranga n'inzara ikaba indahiro mu Burundi, hakabaho ibigega ntega kazoza maze uburimyi n'ubworozi bukaba umushinge w'ubutunzi bw'igihugu. Akarongo ka mbere uburimyi n'ubworozi buhawe agaciro mu kugiza umwimbu aho umwene gihugu wese azofungura agahaga akaronka amagara meza n'umusesekara azoshora ku isoko mu gukomeza mikoro y'ingo n'imiryango no kuba umushinge mu iterambere ry'amahinguriro. Ibiterwa njabuka amazi bihawe agaciro mu kubisubiza iteka vyamanye nk'ikawa n'icayi. Mu kiringo c'imyaka 4 itoni zishika 45,000 z'igiterwa c'ikawa niwo mwumbu uzoba ushoka ku isoko mpuzamakungu. Hashizweho ikigo kijejwe guteza imbere igiterwa c'ivoka ryo mu bwoko bwa ruhere. Congewe ku biterwa njabuka amazi urugo rwose rugahimirizwa gutera ibiti 10 n'imiburiburi maze mu kiringo c'imyaka 5 umwimbu ngana amatoni miliyoni ugashorwa ku isoko mpuzamakungu. Umwavu w'ikirundi udatitura isi ugiye kwijukirwa kugira ngo hatezwe imbere uburimyi buteye imbere buzira kanenge buhurumbirwa mbere no mu makungu. Kumva z'umutekano w'igihugu hasabwe ko imbuto zose z'ibiterwa vya nkenerwa zokorerwa hano mu gihugu. Igisata c'uburovyi hafashwe ingingo ko kigiye gutezwa imbere kugira ngo gisarize mu butunzi bw'igihugu n'imiryango. Guhimiriza abene gihugu bijukire kwinjira amashirahamwe yo kuvuzanya no kwiteganiriza kazoza. Gushinga ibigo vy'uburimyi n'ubworozi vy'akarorero bingana n'amahegitari 200 kuri buri ntara. Mu makomine naho bikangana n'amahegitari 100 muri ivyo bigo ho bamwe no kugwiza ibitungwa vy'inkwavu n'amaraso mashasha. Murantunga ingingo imeze gusomangira mu kindi gisata c'amagara y'abantu yo kwinjira yo kuvuzanya no kwiteganiza kazoza. Muri gisata rero c'uburimyi n'ubworozi ingingo ya nyuma hasabwe guhimiriza abene gihugu gufatanya amatongo bakarimira hamwe kugira ngo haboneke umwimbu ushemeye. Mu bidukikije hafashwe ingingo yo kubandanya umugambi wo gutera ibiti ahantu hose hatarimye no kubibanza birimwo inyubako rusangi nko ku mashure, amavuriro no ku mabarabara. Ibiti bibana n'indimo bizobandanya gutegwa. Kugira isekeza ryo gutunganya imikobeko ku misozi hanamye mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no gutorokanya mu gihugu cose amasoko y'amazi mu ntumbero yo kuyakingira. Mu ntumbero yo kubungabunga amashamba, ibiti no gukingira ibidukikije hafashwe ingingo yo kugabanya ku buryo buboneka ikoreshwa ry'amakara aturuka ku biti. Hagakoreshwa ubundi buryo busubirira amakara nk'akarorero umwuka gaz. Amagara y'abantu, amagara n'amazi aseka ntibayore kandi nawo umushinge w'iterambere ryose kuko nta gihugu na kimwe kw'isi cyateye imbere gifise abanyagihugu goyigoyi. Ingingo ya mbere kugira ngo ateka k'umugwayi kubahirizwe hemeje ko inyubako zo mu gisata c'amagara y'abantu nk'amavuriro, ibitaro zigiye gukurikiranwa cane ziba inyubako ziteka. Mu ntumbero yo guhindura ishusho y'igihugu na beneco isuku rigiye kubitegeko mu Burundi. Ku murundi wese haba ku mubiri ahabaye n'ahakorera. Hafashwe ingingo yo gukurikirana amakaminuza ari mu bisata by'amagara y'abantu mu ntumbero yo guhinyanyura no gutunganya indinganizo y'ico gisata yotuma tugwiza abaganga benshi bibaye ngombwa tugaronka abo dusagurira amakungu. Hasabwe gutangura kwiga bya nkenerwa byose bikenewe kugira ngo ingwara zahora zituma abagwayi baje kwivuriza amahanga bashobore kuvurirwa mu Burundi mu kubakwa nk'ibitaro by'akarorero. Kwigisha abene gihugu gufungura neza kandi bagafungura ibikwiye birimo vya nkenerwa byose kandi dusanzwe twirimira mu gihugu cacu.
gukomeza ubushakashatsi mu gisata c'ubuvuzi kama mu ntumbero yo kugiteza imbere hisunzwe ko mu bihanze amagara y'abantu harimwo ibinyobwa nyovyabwenge bihungurirwa hano iwacu kandi bidandazwa bidakwije amategeko henshi hasabwe ko vyohagarikwa burundu hakabanza kuba ivyigwa vyimbitse mu ndero utakaranguka butayakabanga ugatorana karanda igihugu cose cubakirwa ku mico n'imigenzo y'amikiranga kubw'ivyo mu mico n'imigenzo urugo rwose rugiye kurera umwana w'umurundi rufatiye ku mico n'imigenzo yamyiranga Burundi n'abarundi kugira ngo umwana azovemo umurundi yuzuye iteka n'ubuntu mu bushakashatsi hemeje ko habisuzumwa n'itunganywa rishasha ry'ivyigwa mu mashure yaba mato mato ayisumbuye na kaminuza hisunzwe amahangiro y'imbona kazoza y'u Burundi n'abarundi uburaro mu mashure yisumbuye burasubijweho mu ntumbero yo gukomeza indero y'ugwaruka eka n'uburaro bwa kaminuza y'u Burundi bugiye kugarukirwa mu kugarukana akanovera mu ndero duhimiriza kandi abikorera utwabo gushira imitahe mu mashuri afise uburaro hafashwe ingingo yo gukomeza inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu mashure zituma abahejeje amashuri bashobora kwitekaniriza akazi batarinze gutega amaso leta ahubwo bakayunganira hagiye gutorokanya ugwaruka n'abandi bafise impano zitandukanye kugira ngo bashigikirwe gushiraho ibigo by'ubushakashatsi igisata ku gisata haba mu bisata vya leta co kimwe n'abikorera utwabo abanyeshure bandika ibitabo bisozera amashuri ya kaminuza canke ibitabo vyandikwa ku bushakashatsi basabwe gukorera ku vyo tujana mu iterambere umutekano w'igihugu n'abene gihugu ni karahara muganda ntibacure aco gituma umwene gihugu wese ategerezwa gukunda igihugu ciwe akongera akakigwanira bibaye ngombwa akacigura ingingo ya mbere hafashwe ingingo yo gukomeza inyigisho zo gukunda no kuzirikana igihugu ku murundi wese hemejwe ko hagiye gutangura inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu mu kiringo kingana n'imyaka 2 kugwaruka rwose ruhejeje amashuri yisumbuye imbere yuko rutangura inyigisho za kaminuza no kuja mu yindi mirimo ubutungane n'intwari bereye kugira ngo umwene gihugu wese atunge yongera atunganirwe mu vyiwe no mu biwe akongera kandi akishira kizana mu gihugu camwibarutse dutegerezwa guharanira ubutungane butunganiriza bose umuntu mbere yo gukomeza umubano mwiza n'umutekano mwene gihugu kiranoneho abarundi bose barangana imbere y'amategeko mu bijanye n'intwari bereye turemeza ko imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060 tutoyishikako tudahinduye inyifato n'ingendo twese hasabwe abagumyabanga bose kuzirikana ko Imana twaye kibanza ca mbere bayikunde bayiyoboke mu kuri no mu bikorwa hasabwe indongozi n'abene gihugu kuvavanwa n'ingeso y'uburyarya n'ubunebwe umwe wese icakora kibonekemwo umusaruro hasabwe indongozi kubandanya bitaho ibibazo by'abene gihugu mu kubumviriza no kubereka intumbero ibereye mu bikorwa by'iterambere hasabwe ko hotunganywa inyigisho zo gukunda igihugu no kugira ubuntu mu kazi k'ubucamanza kugira ngo bahinduke hasabwe abo vyega ko umugwe gutohoza ukuri no kurekuranira wononswe ikiringo ntabanduka ukanyarutse kongera ugasozera igikorwa bawujeje kuko imigwi nk'iyo y'ubutungane bunywanisha yama ifise ikiringo imara kugwanya guhana no guhasha bimwe biboneka uwo wese agifise agatima ko kugibiturire kunyuruza itunga rusangi no kugira udandazwa bwo mu kimabi kubandanya gukurikirana abahuza bo ku mitumba mu ntumbero yo gukomeza ubutungane kubandanya gukurikirana ibijanye n'agatakazi na muntu gushiraho umugwi w'abahinga bajejwe kwiga gutegura no gukurikirana amasezerano atandukanye leta igiranira n'abikorera utwabo n'amashirahamwe asanzwe asahiriza mu iterambere mu by'ubutunzi mu ntumbero yo gushamungira imbona kazoza y'u Burundi aho mu mwaka wa 2040 Burundi buzoba bwifashe mwaka wa 2060 Burundi bukaba buteye imbere abene gihugu bose basabwe kugira rwabo urugamba rw'ubutunzi aho umwene gihugu wese yibeshaho akabesha habi nabi yiwe igihugu cacu kagira iteka mu makungu amahinguriro hagiye gukora ivyigwa vyerekana ivyo byose bishobora guhingurirwa mu gihugu bikongera bigashorwa mu makungu kugira ngo bishobore kutwinjiza amafaranga mva makungu gushigikira amashirahamwe ahingura umwavu ku buryo ku mwaka ugira kabiri no kuvuga mu mpera y'umwaka 2025 dushobora ku isoko mpuzamakungu amatona angana n'ibihumbi 500 ku mwaka gutangura ivyigwa vyo kwerekana ubwoko bw'amahinguriro yo kubakwa muri buri ntara bivanye n'ubutunzi kama dusanga muri buri karere gushigikira bimwe biboneka abariko bashora imitahe yabo mu gushinga amahinguriro mashasha mu gihugu mu ntumbero yo kugabanya ivyo tugurira hanze hafashwe ingingo
ko haba ivyigwa vyimbitse mu byo kwerekana ingene amahinguriro yose ya leta n'abikorera utwabo yahuye n'ingorane yosubira kunagurwa gutyo akazi kakagwira mu gihugu. Kuronsa ivyankenerwa haba abakozi canke ibikoresho gisata kijejwe ubuziranenge bw'ibihingurirwa mu gihugu mu ntumbero yo kwica gisata kija ku rugero mpuzamakungu. Amasoko ntanganguvu hasabwe kugwiza umuyaga nkuba ukwiye kugira ngo amahinguriro ariho nayo ariko aravuka akore neza mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama. Mu by'ubutare hasabwe kwiga uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubutare buterere bimwe biboneka mu migambi y'iterambere y'igihugu. Hasabwe gushiraho ibisata n'inyigisho zijanye no gucukura no guhingura ubutare mu mashure yisumbuye na kaminuza. Mu ntumbero yo gukwega mu gisata c'abakerarugendo, mu ntumbero yo gukwega ingenzi nyinshi hasabwe ko igisata c'abamukerarugendo citabwaho gusumba ibanza kama vy'ingenzi bikanagurwa, uburaro bw'ingenzi bukaja ku rugero mpuzamakungu, hagakomezwa isuku no gukoresha ubuhinga bwa none mu kumenyekanisha ibiri muri ico gisata. Hasabwe gukomeza inyigisho zijanye n'igisata co kwakira ingenzi haba mu mashure yisumbuye canke ya kaminuza. Hasabwe gutunganya gushasha no guha ubwigenge igisata kijejwe ingenzi nk'uko bisanzwe biri mu bindi bihugu dusangiye akarere. Hasabwe abagwizatunga b'abarundi n'abanyamahanga gushira imitahe yabo mu ico gisata c'ingenzi. Byo gutwara abantu n'ibintu hasabwe ko amabarabara yose nonekaye yosubirwamwo. Hasabwe ko hoba ivyigwa vy'ingene hotunganywa neza ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye n'andi marembo ingenzi zinjirirako. Hasabwe ko hotezwa imbere ibivuko biri ku kiyaga ca Tanganyika. Hasabwe kandi ko hotunganywa ivyigwa byo kwerekana neza itunganya ry'igisata co gutwara abantu n'ibintu bihuye n'imbona kazoza y'igihugu. Mu byo budandaje gukomeza imigenderanire ishingiye ku budandaji no gushiraho politiki itomora neza ibishorwa mu makungu. Hemeje gutunganya neza urudandaza rwo hagati mu gihugu. Hafashwe ingingo yo gushiraho umugwi ukurikirana igurishwa ry'ikawa kuva icera gushika ishogwe. Gufasha amashirahamwe y'amakoperative kugira ngo abariyo azoza aragaburira amashuri afise uburaro n'amakambi y'igipolisi na gisirikare n'ahandi hose bishoboka. Mu gisata c'amabanki amashirahamwe yo kuguranana n'amashirahamwe yo gukinga impanuka n'ubwishingizi. Hemejwe gutanga udusekezo ryo kwigisha no guhimiriza bene gihugu kubika amafaranga yabo mu mabanki n'andi mashirahamwe yo kuguranana. Guhimiriza ko umugambi wo gukoresha ubuhinga bwa none mu kubika no guhanahana amafaranga wo kwiragizwa, ibi navyo bikaba byofasha mu gutuza ibiturire no gutwara amafaranga menshi mu minwe. Hasabwe ko amabanki yoshigikira imigambi minini kandi yo mu gihe kirekire mu bisata bitandukanye byo kugiza umwimbu. Gushigikira amabanki yifuza kuja gukora mu bindi bihugu no gutera intege amabanki mva makungu yifuza gukora mu gihugu cacu. Kwigisha no guhimiriza bene gihugu kwitabira gukorana n'amashirahamwe akinga impanuka n'ubwishingizi. Mu vyerekeye uburaro bwiza harasabwe ko guhera ubu haba mu bisagara binini canke bito inyubako z'uburaro zizohora zubakwa hisuzumwa na kazoye Burundi n'abarundi muri ico gisata. Inkino no kwinonora imitsi hafashwe ingingo ko igisata c'inkino no kwinonora imitsi kigiye gutunganywa ku buryo haruhande yuko gifasha mu kubungabunga amagara y'abantu kiba kandi gisata gisahiriza ubutunzi bw'igihugu. Hasabwe ko hotunganywa ku buhinga bwa none inyubako zo kwinonora imitsi. Abakozi ba leta n'abene gihugu bose muri rusangi basabwe kwijukira ibikorwa byo kwinonora imitsi mu ntumbero yuko bagira amagara meza. Gutunganya igisata c'inkino no kwinonora imitsi vyubakiye ku mukerarugendo. Igisata c'ishusho y'u Burundi no buhinga bwa none. Kwitwa umurundi nibangirwa ingata maze umurundi ahari akiyemera mu gukunda no guhayagiza guca mwibarutse. Ingingo ya mbere hafashwe ingingo yo kubandanya inyigisho zo kuzirikana no gukunda igihugu kuko atawutekeye mu byatsi. Umurundi wese ategerezwa gusukura no gusharizaho ahaba n'ahakorera. No muri iyo ntumbero nyene hagiye gutanguzwa isekeza twise iryo gusirimuka. Ingingo ya gatatu hasabwa abarongoye ibisata by'ubuzi butandukanye ko abakozi bose botonda ku mirimo mu mwambaro ubaranga kandi ubereye nk'uko biri mu bihugu biteye imbere. Hasabwe ko gukoresha ubuhinga bwa none mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu vyoba itegeko, imigambi yatangujwe igasozerwa bidatevye. Hakwiye kwigwa itegeko ritomora neza ibijanye no gukoresha telefone ngendanwa ku kazi kugira ngo abakozi bakora umwanya utegekanijwe n'amategeko. Mu gisata c'imigenderanire no gufashanya n'andi makungu
hasabwe ko hokomezwa imigenderanire ishingiye ku kubahana hagati y'Uburundi n'ayandi makungu, gutororokanya amashirahamwe igihugu cacu gihurikiyemwo kandi gitangamwo intererano, ariko ugasanga nta karusho kaboneka ayo mashirahamwe azanira igihugu n'abenegihugu kugira ngo ingingo zibereye zifatwe. Imbere yo gusozera iyi nama ya komite nkuru, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yatanze impanuro ku bari bitavye ibikorwa. Izo mpanuro zakurikiwe n'impanuro zatanzwe n'incobero mukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye, aho yongeye gukenguruka cyane ingene iyi nama ya komite nkuru yatunganijwe n'abagumyabanga bayitavye ko bakiriye ivyavuyemo. Yamenyesheje ko yabonetse ari inama ya mbere mu manama yose ya komite nkuru y'umugambo CNDD-FDD yatunganijwe, kuko yagaragaje ihinduka ry'abagumyabanga. Yabaye inama y'umwizero n'intango nshasha bigiriwe Ngozi kwa 2023 ndamukiza mwaka wa 2024 kubw'inama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD umunyamabanga mukuru Reverien Ndikuriyo.